ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro by'isamirizi n'imbonesha kure Burundi bwiza sangwe ikaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zibiri zikurikira. Abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura barinjiye icese ingoro y'umutumba wa Kirekura iri muri komine ya Mutimbuzi ni muri zone ya Maramvya kuri wa gatandatu uheze. Abahurikiye mu ishirahamwe ya Antebu rigizwe n'abize ibijanye no gupima indwara zo kwa muganga barahimbaje umunsi mpuzamakungu wabahariwe kuri wa gatandatu uheze. Ido nido ryano makuru ni mukanya. Ndongeye kuba ikaze kandi murano makuru. Abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura barinjiye icese ingoro y'umutumba wa Kirekura ni muri komine ya Mutimbuzi muri zone ya Maramvya. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'indongozi zitandukanye. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Wilson Kubwimana yari yahishikiye. Kundi urusama uyu mwaka w'2022 niho abenegihugu ku mutumba wa Kirekura ibabara rya 14 aho turi muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bari baramutse binjira icese inyubakwa umukuru w'uwo mutumba n'abamufasha bazoranguriramo amabanga batorewe. Ibirori bikaba byari vyatewe iteka n'umuyobozi w'ishikira mu biro kwa Buramatari Dieudonné Bizimana, musitani wa komine Mutimbuzi Simon Butoyi, umukuru w'inama ya komine Mutimbuzi Jean Paul Ndikumana arasanzwe ari mvukira ku mutumba eka n'izindi ndongozi zitari nke. Mwijambo ry'ikaze umukuru wa zone Maramvya Singora Gaston yaragaragaje umunezero acabandanya amenyesha uko umutekano wifashe muri rusangi muri iyo zone. Turanezerewe cyane rero rwose muri zone ya Maramvya turonka umutumba wa mbere wiyubakiye ingoro yawo bagaheza bakayisozera neza aho abandi baguma batega amaguru. Rero banyakubahwa mwaserukira kwa Buramatari nyakubahwa musitani wacu turafise umunezero munini kuri uyu mutumba kubona uduteka. Turashima cyane kandi ingene mutwama hafi mu mpanuro za misi yose. Iyo muri zone yacu ya Maramvya habaye ikaze cyane cyane kuri uyu mutumba bashoboye kwitera iteka ugatera iteka zone yose ndetse na komine ndetse n'intara. Zone Maramvya iratekanye ku mitumba yayo yose ari 11 uretse ko adashobora uyu akantu gatoya gashobora kuduca mu ryahumye muga muri rusange novuga ku 99% iratekanye. Simon Butoyi asanzwe aramutswa komine Mutimbuzi inyuma yo kwibutsa ko mutumba wa Kirekura ubaye wa mbere muri zone Maramvya wiyubakiye ingoro y'umukuru w'umutumba yaciye amenyesha ko ivyo babishoboye kubera umwete no gushira hamwe. Ivyo byavuye ku mwete, ishaka, ubumwe abarongoye umutumba wanyu bafitanye, aho kuri mitumba usanga abarongoye bashihana basigiranira amatongo bagirizanye nibi, ariko ubumwe abo ngaha bafitaniye nibwo butumye bashika kuri ibi bintu mubona. Ibarabara abarongoye umutumba bafata iya mbere mu gukora amabarabara hano, komine ikabashyigikira mu gihe ahandi usanga basigana ugasanga nta na kimwe bariko barakora, ndetse n'abenegihugu ntibagirire icyizere ngo baterere ibikorwa by'iterambere. Nayo umuyobozi w'ishikira mu biro kwa Buramatari Dieudonné Bizimana yari yaserukiye Buramatari yarafashe ijambo aratanga impanuro haba ku barongoye uwo mutumba eka no ku benegihugu kuri uwo mutumba. Ubunye aba batwari bahagaze hano bahamagariwe gushyiraho ikirangamisi cy'iminsi yo kwakira abenegihugu kugira ngo umwenegihugu ntaje kurondera umukuru w'umutumba cyangwa aba bose ngo amuhure abaza ati kwa kangahe no kwa kangahe niho baba bari ngiyeho ndabasangaho atakujuragirika. Iyi niyo rero bazobakiriramwo kandi kuba navuga ni iterambere ryabavuye muri basubiramo bizogwanya kwa kundi mahora murondera aba batware akabwira ati nje ku kabari kwanaka ugacugenda urirukanka ukamusanga ku kabari. Nico gituma nagomba mpamagariye mwebwe batware muri hano
nabashyize hano kugira n'abatabibuka igihe babatora babone kwakira bene igihugu munsi y'igiti, kwakira bene igihugu hamwe navuga mu kabare birangiranye n'uno munsi. Umwene gihugu agukeneye muhe porogaramu tizangapi nzoba ndi ku biro tuza duhurireho dukemure ico kibazo kiguhanze, kubera yuko turi muri leta abavyeyi. Mwebwe batware mu abavyeyi muhamagarirwa rero kuzotunganiza bene gihugu nk'abavyeyi nyene, mushizemo umutima w'ikivyeyi, mubahirije amategeko aya n'aya agenga igihugu cacu c'Uburundi. Ico nico tubahamagariye, ataco mubasavye kuko ntaco mubasaba, kuko iyi nyubakwa yavuye mu maboko yabo, ntibongera kuba rero nibo bayubatse ngo bongere kugira n'ico batanze bayigiyemo. Numvise umukuru wa zone na nyakubahwa musanteri bavuga bati umutumba ni sawa, mubandanye rero muwugira sawa, muwutunganya neza no mu buryo by'intwaro bibereye, kugira ngo abenegihugu batunganirizwe neza. Abenegihugu namwe tubahamagarira rero kwandanya mugamburukira abamuhu n'abatanu bari hano, reka n'abandi batware mu bucimbiri no banyuma 10 mubagamburukire igihe bariko barabashikiriza imigambi iva kuri leta abavyeyi, leta nkozi bababwiye kuza gushira mu ngiro. Tumenyeshe ko ivyo birori vyasozerewe no gutanga ingabire ku barongozi b'intara na komine no guha ubushimwe n'impapuro ziteka ku batware bo mutumba no ku bandi bene gihugu bafashije cane kugira ngo ivyo bikorwa byo kubaka iyo ngoro bishoboke. Arakoze mugenzi wacu Wilson Kubwimana kuri iyo nkuru yaduteguriye. Tubandanye n'ano makuru. Abahurikiye mu ishirahamwe Antebu rigizwe n'abize ibijanye no gupima indwara zo kwa muganga barahimbaje kuri wa gatandatu heze umunsi mpuzamakungu wabahariwe. Ibirori bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abize ibijanye no gupima indwara zo kwa muganga mu Burundi warahimbajwe kuri wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Rusama uyu mwaka mu ntara ya Gitega. Ibikorwa vyo kuwuhimbaza vyatangujwe no gutanga amaraso ku bene gihugu bavyifuza, ugupima indwara ziterwa n'imigera y'igitigu yo mu bwoko bwa Benace hamwe no gupima indwara y'igisukari. Bikaba vyari vyatunganirijwe n'ishirahamwe ya Antebu rihurikiyemwo abize ibijanye no gupima indwara zo kwa muganga. Emmanuel Hakizimana haserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko aratubwira icyatumye biyumvira gutunganya ivyo bikorwa. Buri mwaka twama twicara hamwe nk'abakuru no mwuga duhurikiye muri no shirahamwe tukarondera igikorwa dukora natwe cyo gufasha cyo guterera mu iterambere ry'amagara y'abene gihugu. Umunsi nk'uyu kuraba akaryo keza ko gukoresha bwa bumenyi n'ubuhinga dusanzwe dukora tukafasha bene gihugu tukabibakorera, kubera iyo badusanze mu mavuri aho tuba turi tubanza kubabaza ko barishe ko baciye kwa muganga, ariko no munsi twifuje gukoresha ubwo buhinga n'ibikoresho kugira ngo tuze tubapime ku buntu, kubera ko iyo abantu bamenye icyo baba bagwaye imbere yuko basinzikara biroroha ingene bavugwa bagakira vyoroshe. Nico cyatumye twiyumvira kuza kugira rino sekeza ryo gupima abantu zino ngwara tutarinze kubarindiriza ko baca mu mavuriro. Umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Gitega nawe arashima ico gikorwa batunganije. Muganga Jean Damascene Bayubahe asaba bene gihugu kwipimisha kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe. Indwara z'igitigu hamwe n'izigisukari ni indwara abantu benshi basanzwe bagendana, mbere ugasanga benshi bazigendana batazizi. Ico gituma tubasaba kwipimisha iyo habaye ibikorwa nk'ibi. Ni ibipimo bisanzwe bizimvye cane, abamaze kuja ku bitaro aho babipima barabizi, ariko turashima yuko kuri uno munsi twabironse ivyo bipimo kandi ku buntu. Twese duhamagariwe kwipimisha kugira ngo tumenye umuntu ubuzima bw'ingene bwifashe. Iyo usanze urwaye ucuja ku miti, usanze ukomeye ubandanya kwirinda. Mwomenya ko abipimishije bangana 215, hongera haboneka utumwanya 34 tw'amaraso yegeranijwe.
Ivyo birori rero bikaba vyasozerewe no gushikiriza utuganuke abari baje baserukira amashirahamwe nka Arkem na Shimio yafashije iryo shirahamwe kuronka ibikoresho kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Ningaha amakuru twabateguriye arangiriye, ndabashimiye kandi ndabakengurukiye mwebwe mwese mwahisemwo kudutega yompi.